yewe Nderagakura we ariko ndaraba umenga banki centrale na banki commerciale hariho akantu umugozi udafatanya. Je crois que la banque centrale est affichée les capacités d'assurer le suivi et le contrôle des opérations des banques commerciales. Ndabesha abonye atabikurikirana agaca avuga ati rero ko ntashobora kubikurikirana irrégulièrement reka mvume ndavyifatira mu ntoki ndabijere nuko banque centrale batari ngaje nivyo niyumviriye plutôt que kwiyumvira kuko mu bisanzwe je sinumva na gatoyi nuno munsi sindavyumva ingenero privé agenda gukorana na banque centrale. Mu bisanzwe banque centrale ikorana n'amabanki sivyo niko vyategerezwa ntikorane n'aba nuvuga nayo madevise je nico gituma nagumye niyumvira nibi vy'ama bureau de change je ngavuga nti je ndabiravye nta numwe yodeha ko habuze aba saboteurs économiques nga mu gihugu bariho je ndabibona umaze iminsi ku rugamba ndavyibonera neza ko iriya en groupe atayindi mission bafise atari gusabota l'économie du pays bariho aho nti hagira ubuzobiharira. Je nibaza nti abo dutorera umuti w'abo basaboteurs ce sont les banques commerciales gute nuvuga je nkubona avuga kuko hari ibintu twabonye hano kuvuga nukuri jewe namamvuga nti un officier qui ignore la situation objective et voit l'échec. Jewe ndagerageza kurondera kugira menye la réalité des faits. Hariho abagwiza tunga barose des devises kugira baje kwimporta ntibemporta ahubwo bacuragenda bazana liquidité mu mavarize bayazana ngaha. Le début de la mort aha niho yatanguriye kuko umva kubera ni scandale novuga ni scandale économique yabaye umuntu akaronka amahera pour importer niyo yarose 5 millions akimporta vya 1 million ayandi agaca agenda kuyasohora akayazana mu ivarize ngaha liquidité. Abo bantu rero babisabose hari n'ibindi vyabaye amahera ya refinancement nta mahera mwatanze mukayaha abantu ntibakore ikintu na kimwe ajya amahera ari ko amahera nzi yasohotse agahabwa abantu ayo mahera ntakora si ariko arasabota ibi byose tuvuga marché de change. Urumva rero je nibaza nti iyi méfiance hagati ya banque centrale na banque commerciale ihavuye hanyuma ayo madevise quelque soit ari make atari make privé l'opérateur économique agasaba amadevise ibanki yiwe iyo banki akaba ari ija gusaba muri banque centrale hanyuma tugafuma tuba tuti turasansira quand même le peu que nous avons igende tubona yuko igiye muri priorité. Ico gihe nariko ndiyumvira nti icambere nuvuga je mfata ko ama bureau de change sont des collecteurs babo ma liquidité ariko aratembera yo muri tourisme ntiwayivuze mugono munsi ayo menshi ego nivyo hariho abaducamwo bakonona bakexporta ntibagire kuko ndavye nka quantité y'amavoka abaye exporte mu Burundi tuba tubona ni dollar na rimwe ginjira none acajahe hariho aba exporta rero ntibazana ivyo turabibona les trois thèses araba exporter tererare niko karorero ka mbere mfise aho terra haba exporter plus de 400 tonnes mugabo ntubone na $0 yinjiye mu gihugu. Rero je navuga nti twe dufashe kugira tugarukane ibintu mu buryo amabanki akagira bureau de change hamwe uyu muntu ashaka kuja kuvuza umwana ashaka utuntu duto ntayigire rokuru yiruka kuri marché noir agira rokuru aja kuri banque commerciale. Niho mbona iyo méfiance je nibaza yuko
afeti ishobora kuba yaravuye na mwebwe kuri mauvaise gestion y'ivyo y'amadevize. Nibaze yuko rero ivyo muriko bavuga muti ubu turi mu yindi situation, ni igihe cy'uko na mwebwe mwokwihana namwe harageze urumva kuko andazi yuko iyo meshe yaserabaye. Hanyuma hariho ikindi mutavuga cyane, none urumva ndiko ndumviriza FM na Banque Mondiale bose batubwira probleme ya inflation. Je sinzi ko kubera ntazi bya economy, none inflation natwe turiko turira ko atamara ikidite sekwa yigana ndakeneye ko ico iyi manque de liquidité nayo nyene, none kwa mahera mu bisanzwe yarayasirikira tuba tuyabona, none ntayo tubona. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? None abo bantu mwayahaye muvuze muti mwaratanze abakredi muraheranirwa, none ayo mahera mwabahaye yo arihe? Kuko niyo bagiye kubaka inzu sawa, wafyatuye amatafari none ntiyamuhaye amahera, uwinuye umusenyi ntiyamuhaye amahera, none yego basi inzu washaka ntiyaheze, mugayo mahera wamuhaye yarayasirikirishije. Uwego problem ari hehe? Kuko urumva ndazi mbere ntimuze kwirirwa muranakivuga ndagifise ico mwarakimbwiye kuko turaganira namwe bamwe. Je kandi meme je cherche ndagira enquête ndaronka deka aho umuntu je nk'ubu nshobora kuvuga nti je ndakeneye kugurisha inzu yanje ikwiye amahera ngahe, ikwiye 100 millions. Reka ngende muri banki bampe 100 millions cyangwa 120 millions, bagiye batekinisiye banyu baja guharura la valeur. Inza kaza akayikubita ikwiye 100 millions, akayikubita kuri 150 millions. Je ngacavuga nti je ni munyihera ijana gusa, cavuga reka nje kwikorera afere zanje je sinzoba ari baraca batwara rujya ruza baje kuyigurisha ifaranga nimeye amahera yawe bayatwaye. Ico ndabaza kibona hariho aba strategie burya ibintu twaciyemo n'ibintu bigoye, bagurana bakavuga bati twebwe twiba amahera banki gutu, tugasanga harimo n'abakozi bo muri banki bonyene baje bagira amantuze baza guharura les valeurs y'ikintu ugwatiriza akabibuko agacavuga ati barazotwara bagurisha agace yigiye. Ivyo navyo birahomvya mugabo ncasubira kugaruka, none ayo mahera ko uwazanye inzugi yamuhaye amahera yagize iki ahererahe? Tuvugishe kuri ico amadevize ndabona yuko iriya espoir ko gihejeje kubivuga, nawe ndazi ko mufise mwararose promesse y'ideni se ko barariba nabibonye ntuzeye. Ejo twariko turavugana na Banque Mondiale ndumva yuko kameme iriya espoir AFC twaravuganye iriya espoir. Ico ni bibazo mugabo ntidushaka ko tuzoronka iyo ngurane ishikira ahantu hari desorganize. Ifo ko iza isanga dupanze neza, kuko vraiment muri vision jewe yiwanje nuko ntumva ntavyo nzopfa ntegereye, sinzi ko hari uwo binyinjizamwo. Banque centrale ce n'est pas banque des privés, des personnes privées, ni banque des banques. Muga rero kugira iyo méfiance iveho, qu'est-ce qu'il faudra faire ku buryo berbe bivuga iti akira mwe mwamabanki mwe gérer. Je suis sûr que vous allez gérer un bon père de famille, comme moi aussi je suis père de famille. C'est-à-dire mucamu ba représente abo père de famille namwe mukaba père de famille, un bon père de famille. Nagomba rero niki mu turabe qu'est-ce qui se passe ku byerekeye amabanki, sino ibijanye no kureglementa l'exportation. Nababwiye ndiko ndaraba ntabagwiza tunga dufise je burya ndabajamwe bose nkabaraba, none umuntu adashoboye kuorganiza commerce ugasanga ibintu birashoka hanze ntibanazi comment faire. Twebwe mwenga bose n'abantu bashaka yuko
leta amahera yose bazoyakura muri leta ari soko ya leta bari yibikora mwarabonye du privatise ikawa hajya banki mondiale yarizi ngo kawa ngo kitera imbere niwo munsi batanguye kurandura ikawa bigerekana ko atagwiza atunga dufise abantu none wewe narinzi ko umugwiza atunga avuga ati jewe ninagurisha ikiro $4 lo minimum umurimyi nawe yocaronka ekivara do $3 basi au minimum akaronka ekivara do $3 ico gihe acagira kuraje kurima ikawa mugabo baciye baja kubarya ahubwo hari inyungu n'umutahe kuko bamaze guca baguha lekivara do $1 simugira ingene uzosubira kurima ikawa baciye bakarandagura dore nta bagwiza atunga bahari nivyo nifo ko tuvyumvikanako je mbona bose d'abord je maze iminsi ndabajamwo umubwiye arumva ariko ararondera ayo madevize wamubwira uti amarundi none ekivara ivahe abwira ngo yampe nayo nyene baraja muri leta ngo duhe amarundi duhe n'amadolari sebo raja avuga none umuntu akubwiye ati nje ngo bakuzogusororera ku munsi munana wewe ukaba ufise ibare aca avuga ngo uzogusororera hajya kwibari wawe hama agaca akubwira ngo gurana amahera kugira ngo usororere muri ako kabari kiwawe cawe uvuga uti ngo pesha izo nzoga hari ibintu rero nabonye abantu bari barakoze ngo ni politique de refinancement bakaronka amahera amarundi bakajana amarundi nyene guca bayagura $. Ivyo byose ni ibintu vyononekaye nico gituma les banques commerciales zidakoze ntidushobora kuorganiza notre économie bikunde rero namwe kubanza rero kumenya comment créer cette confiance que la garantie kuko rero mvime fiance ayiri la garantie kuko je nasanze perbe nimwe muyibwire ivyo muri ko murakora si ntigera imenye ivyo muri ko murakora kabisa mutayibwire aho simbesha ndiyumviye duhanane ziyumviro mugabo turakeneye yuko n'icyo question de liquidité haba iwanyu haba no mu bene gihugu nayo nyene tumenya ayo mahera aramaja Twari ijambo vice gouverneur deuxième vice gouverneur atubwira ingene vyifashe mugabo nawe umengo uri mushasha sinzi ko nawe ijya histoire igene yaje sinzi ko ayiwe ntaco gira ico tubwira akanyu hashitse uramaze kubona ibitari bike turacarondera les planificateurs bibi bintu byo gusabota l'économie du pays kuko bariho biraboneka ivyo si ibintu duca hirya no hino uravye ingene bashobora kuvuga bati nta devise turase yuko rizokwinjira mu gihugu reka tuyatware duce tuyatwara hanze ivyo byose je ndabibona abo byo byose vy'amahera bakagenda bakanyegeza irevre nivyo harimo na corruption hajya turiko turagwanya na corruption kuko no mare corrompi so qui cache les cash kuko urumva ntiwokwerekana uyakuye amaja abo bose ni batwononera kuko namwe murabizi mu mabanki none nk'umuntu hari ibintu bahora bagira rega je ndabibera naho mutabwa bibwiye nk'ubu umuntu aratsindira isoko ya 5 miliyari hanyuma wewe banke wewe wamuhaye garanti kugira kwibe acabwira abo muri finance ati muze mu mpembere hari yari muri banko bati muze mu mpembere muri BCB agagenda muri BCB agacamuga yampe yose kugira ngo ntagire traceability ibiheze ti yampa agacatwara ukazokwishinga wewe wabankiwe umwiruka inyuma naho kuba amahera yibereye anyegeje hano kereke pa ibyo byose ni sabotage économique ni ibintu biba ubundi nawe agaca agenda akavuga ati mpaye miliyaridi 2 ndaziha naka umwe yampijya soko umva cagenda mugaca muyamuha agakubita muri kamyonete nipanga agacashirako gacajana kwa naka ivyo ni ibintu turabizi ingene bigenda ivyo byose amabanki normal amabanki amaze kuba serieuse ivyo byose ntibiba ni mwebwe mutufasha ugo rugamba rero hajya turacariko twebwe mu bijanye n'ama-enquête twebwe kuko turaba kazoza k'igihugu umva dutegereza kugira gushikaho tuzobaza umuntu umwe wewe tubwire ibi nibiki
hamwe tumenya byose zose iri kwiningene tuzizibira ngira ngo murabona yuko noga batiriho turagwana nasanze nk'ibyo bya fraude sibaye no munsi nasanze ari ibintu bihari cyari bimaze igihe niwe mvuga kese duca tuyareta mugabo je mvuga ntugwaye umugera wa sida ukawumarana imyaka 30 umunsi uri izina bakagupima urumva ntavyo waruzi bagupimye gasaba ugwaye umugera wa sida ubwo nyine ucumenga ugwaye uwo munsi uco pararangara ariko babimara imyaka 30 tena tuya mu Burundi iyi ngwara ni ingwara imaze igihe kinini uno munsi rero kubera tuyatatse tukayibona ucumenga nyene n'ibintu ibara ryaguye numva rero kubera ari ibintu byari organize dutegereza kubikasa rero nta yindi nzira urumva turinjira en profondeur nicyo twavuze uti imbere ko dufata ingingo tubanza kubona neza ico kintu caviza iki urumva nk'ubu deja ko bace basubira kuyatwara hanze n'ibyo bintu n'ibintu nshaka kuvuga iyo tugira inama narababwira nti banza mugire conscience nationale umuntu akunda igihugu ciwe kuko ni wagisambara ntuzosiganira nena twese tuzogoregwa hamwe nicyo gituma mwene iki gihe ni igihe cyo kugarukana conscience tukumva yuko dutegerezwa kugira icyo dukora kandi turiko turakora ni kuneza y'abene gihugu nicyo gituma rero ingingo gufatwa zitegerezwa gufatwa hanyuma rero ikintu nababwira mugende mufise icizere twebwe dukeneye transparence dans la gestion des finances publiques ico ni ikintu cya mbere dushaka yuko icitwa la chose la république la chose publique ibe la chose publique la chose publique rero ntiguma gutya bamwe banyegeza il n'y a pas de cache-cache nous voulons la transparence dans la gestion des finances publiques kugira rero bikunde les acteurs des finances publiques doivent être conscients de cela il faut vivre votre conscience mukumva yuko on doit organiser igihugu économiquement ku buryo byose biboneka neza niyumvira yuko turi mu biganiro na Banki Mondiale na FMI kujya Bowazi yabivuze nta intere nimwe ntacyo twakuyemo kuko twagiye kugwana ingwano afite tutize iyariyo novuga nti mbere washaka ya ministère ya finance yaba muri BRB ntibabanje banatugirire na étude tubone l'impact tubone ivyo ari byo kuko kwataka ugasanga watatse vide twatatse ingwara itariyoboye ingwara réelle ni abo basaboteurs le marché de change uko bose les arguments Banki Mondiale ivuga byose nivyerekeye marché de change or le marché de change ijya ngwara ça a été créé par les individus yewe Nderagakura